ku mugoroba ku munsi w'ejo Real Madrid mu rukino taco rwari ruvuze hanini cyane rwo kurangiza ibwirizwa batsinze ekipe yitwa Real Oviedo ibitsindo bigera kuri 2 ku busa ibitsindo bya Gonzalo Garcia ndetse na Jude Victor William Bellingham. Gonzalo ziko kuzinga ibitsindo 11 Gonzalo bitsinze bya competition konfonde none ni yaratsinze Real Betis oya ino saison erega na sose ari mere bitere wa Mondial de Club navyo nyine uteza kubishiramo Gonzalo Garcia arondererwa kanya gakwiye. Oya Gonzalo ntarondererwa umwanya bwo Gonzalo atizwe kubera ko vyanga bikunda Hendrik aragarutse kandi bigaragara ko yerashikma umumenyereza ashobora guprefera Hendrik avuye kwa Lyon bigaragara ko umenga ari yaronse umwanya kandi ari impoza gusumba Gonzalo umenga baracamuvise kamakenga. Je sinibaza ko cyo ari kibazo cy'umumenyereza ahubwo no munsi ni uwo nkuko bizo yarashikma uwo projet ya Perez ishira imbere binaboneka wanashima ko projet ya Perez ishira imbere ndiye gusumba Gonzalo Garcia. Uravye buryo bamusohoye bamujana muri Lyon encore une fois muri contrat y'intizanyo bavugana na Lyon habategeza kumukinisha barambwira ati dukeneye ko mwakuza Hendrik agaruka ari umukinya satira ciburyo biba ngombwa ko Lyon imukoresha nk'umusatiza ciburyo kandi no munsi nivyo abandi ko passe baravugwa aba Victor Munyozi baravugwa mugabo uravye makinisha ugaruka umukinya ari kasire ni Hendrik gusumba abandi bakinyi bose bisobanura ngo si projet rero z'umumenya cyangwa isikini projet za Perez iboneka ko Gonzalo imbere ya Hendrik yarashikama Hendrik ari imbere ya Gonzalo. Hendrik deja byamaze kuba officiel azosezera ku munsi w'Imana yasa azosezera Ligue abazoza ryari. Oya Hendrik agiye kuza Ligue abazoza dimanche azosezera kuri match aba ekipe izina rya Olympique Lyon bazoba bariko barakina na ekipe ya Racing Club de Lens saa 3 ku munsi w'Imana niyo kazobara kaje ko gusezera abafana niyo match ya nyuma cyose niyo match ya nyuma Olympique zokinira muhira azoba ariyo match ya nyuma nese 34 ya nivyo ni batsinze rero ekipe yitwa Oviedo biri ku busa ibitsindo bya Gonzalo na Jude Victor William Bellingham ariko kiri kuvugwa cyane n'amajambo ya Kylian Mbappé. Madrid beje ko bari mu majambo cyane gusumba gutegura ama match ko se barazitegura ngo zamariri kabwo barindira umumenyereza barazitegura ngo zamariri kikese ko nabonye birindirira umumenyereza Madrid. Mbapati nimugoroba nimeze neza kandi nabwiriza nari numva ashaka no gutangura urukino ariko umumenyereza yambwiye ko n'umukinya n'umusatirizi wiwagira kane mu bafise Myani majambo nyuma ya Vini nyuma ya Brahim ndetse na Gonzalo hari nyuma ya Gonzalo na Vini na Mastantuono ko nibo batangwe musatirizi. Yeah, of course. Brahim aragetse mu kibuga. Mastantuono atangwe nawe yatangwe mu kibuga Mastantuono. Yambwiye ati uno munsi mugabo abantu bagiye bavyinterprete ko tariko c'était pour le match. Nivyo Mbappé avuga ati je kuri match uno munsi numva ndi ready. Mugabo birangira umenyereza ambwiye ko ngira kane mu basatiriza afise. Burya si nawe wenyene kuko bivuga ko meme yanabwiye no Alvaro Carreras inyuma yuko nawe nyine yimva yameze nk'ugira utu alteration gatoya inyuma yuko atamukinishije aramubwira ati genda uce lisansi yawe hanyuma uzumenyereze wa equipe ya Real Madrid. Erega deja ano majambo ya Kylian Mbappé uyaravye erega nabonye sibwe sinabonye yabeshije umugabo witwa yagiye mu itangaza bakora erega mbere yabeshije avuga ati je ntabwo nabwiye Mbappé gusa Kylian nawe aho yabereye umugabo yavuze ati umumenyereza abwiye ko n'umukinyi wagira kane umusatirizi wagira kane nimugoroba kandi vyoba vyiza cyane twubashe decision ingingo z'umumenyereza il faut respecter les décisions de l'entraîneur. Mike match ya Madrid nko yavuze imbere ya Oviedo ariko amajambo nayo kwiga ko kubera ko bigaragara ngo Kylian Mbappé kuba atavuze de façon yo kwerekana ko yubashe ingingo z'umumenyereza ahubwo zo kwerekana ngo bigezaho umumenyereza jemeze neza nkomeye andutisha Mastantuono na Gonzalo Garcia. Mike match bakina Oviedo ni yari match yo kuraba ngo mbega kuri classement biragenda gute kuno muzi ikombe cyaragiye kandi naho tsindi izi nkino zitatu zisigaye Barcelona kaditsindwa ntaco bivuze kuko n'ubundi sezo yaraheze kandi waramaze kwerekana ibyo watanze muri sezo yarariga mugabo no munsi yari match yo kuraba inyuma yibivuzwe muri vestiaire inyuma yo gutsindwa Clasico
inyuma y'ibyavuze kuri Mbappe inyuma y'ibyavuze kuri Fede inyuma y'ibyavuze kuri Chouameni inyuma y'ibyavuze ko abakinnyi batandukanye inyuma y'uko twari twiteze bien sûr ko Santiago Bernabeu iza kubakira mu bundi buryo kandi butari bwiza kandi kanabahereka kuko wabibonye rero gasa abakinnyi gusa Perez ava match yashwanye n'umufana umufana ari mvaga umufana yari cye munsi ya tribune d'honneur wona ngo riko mutera amajambo Perez arahaguruka mutama tuzi ko atuje hari uburyo no munsi nimba ari pressure niki twagoma no kubigaruka ko anatuze photocrovis abona turaza kuba nkubivuze turaza ko tubigaruka ko we yashwanye president yashwanye nabwo ati nibigira amaboko kuko we nibiki ni ibintu nk'ivyo afite kwabwira ati musore mu kibuga cyane bisobanura ngo yari match yo kuraba mbega niye email niye sentiment Madrid baza kuzana mu kigo imbere yandi ya Oviedo eske muri vestiaire baraza kuza batwereka iki kuko wanabonye na Bellingham ati igice cya kabiri afata ku mutima avuga ati mutubabarira ibyo twakoze imva inoseze kandi na Vini bisobanura ngo ino alteration yabaye hagati ya Mbappe na Arbeloa yatumye jewe muri attente wanje ivyo nari niteze Madrid inyereka muri match ntavyo yanyeretse n'ubundi ko ibiriko biraba Arbeloa cyangwa se umukinyi wese inose zitarahera atabasha namwe afise bo kubihindura pak ni muri buri hizwe ko indi hava nka jindi projet mumenyereza ko bivugwa ko Perez ubwiwe agiye kwicarana na Kylian Mbappe kugira ngo basubiremwo kuri no zino confrontation zabaye hagati yawe nande na Arbeloa kuko bigaragara ngo ishamba sigero no ishamba sigero reka tugaruke kuri interview za Alvaro Arbeloa kumure deja anaduvaje province mbwa gw'ivyo matuzanire ivyo ikinyamakuru Marca ndetse na AS bari bashizeho nk'inkuru z'umunsi canke se nk'inkuru zigezweho kuko urabona AS bo banditse ngo ni la bronca finale donc le dernier bloc mugihe Marca baranditse ati hoya habla el Bernabeu donc bavuga ibijanye nuko Bernabeu tegerezwa gusifura witwa Kylian Mbappe muravyibuka ko twegarutse ko ku munsi w'ejo nayigeje tuvuga ngo Mbappe yari 100% yumva yifuza gukina match mugabo de Atletico yari yanditse ivuga ngo buriya Mbappe ashobora kuba afise ubwo bwo kumva ko atacifuza gukina Santiago Bernabeu kuko bazomusifura igira kabiri yumva ko yiteguriye gukina igikombe cy'isi gusumba kumva kugaruka kunyinyura n'abafana ba equipe de Madrid ni mugiye kandi ugiye kuraba Alvaro Arbeloa nubwo bite expose cyane bigaragara ko abakinyi baramaze kubokora amubwira ati mze menyereza izi match zawe zanyu mugire gutugende yavuze byinshi après match mugabo jewe sinshobora kuvuga ngo hariho uburyo ngo Mbappe bivuze professionnellement ngo nta kibazo biki n'ibiki raba nko kwa Marca el Bernabeu no pardona Mbappe estaya contra Arbeloa ivyo bintu vy'iwanyu mwe Mbappe na Arbeloa twebwe nka Bernabeu twiteguye kuyo bahari yes Arbeloa avuze ngo bamaje ati yatire problème entre vous et Mbappe ati hari ikibazo kiri hagati yawe na Mbappe aravuga ati non pour moi le joueur qui n'a même pas pu être sur le banc il y a 4 jours Romier était qu'il joue en seconde période et qu'il soit titulaire dimanche kandi yari narabivuze no muri press conference yava match avuga ngo Mbappe tuzoraba ko kuko ejo yarakoze imimenyerezo ati nuno munsi turaza kuraba ko akora imimenyerezo hama il aura quelques minutes yari yayimanyo tazo ofisi minota azokina mu gihe imimenyerezo yakoze ku munsi w'ejo nuno munsi yosubira gukora kuko ari muri process yo kugaruka bivuze ngo Alvaro Arbeloa yiyumva nk'umwe mu bantu ategereza kugarukana Mbappe atitaye ku izina ryiwe kuko yanabivuze avuga ati c'est pas question y'amazina ahubwo ni question yo kuraba mbe umukinyi ari en pole position yo kuduha ivyo tumwifuza guca n'ivyo dusanzwe tumusaba yakurikije akana kuvuga ngo en prise de ça Gonzalo méritait de jouer aujourd'hui ati hamande y'ivyo Gonzalo Garcia yarakure ukina uno munsi en tant que je serai assis sur soba mugenzi w'abanyicaye kwino ntebe y'ubumenyereza bwa Real Madrid c'est moi qui décidera qui joue et qui ne joue pas ati nije nzofata ingo yuke n'udakina si ça n'aurait prépa il peut attendre le prochain entraîneur ati nimba ivyo bitabashimishije bazibarinda undi mumenyereza bro ati ngingo ndiko nafatwa wozanezereje kuko si Mbappe gusa na Alvaro Carreras wewe yabaye amajambo akomeye Alvaro yavuze ati Mbappe ashobora kuba atatuye ivyo namubwiye
ati uburyo bitawe siko je nabwe mugabo kandi Mike nazadi reka tushira mvarere kuja mu itangazamakuru uri Mbappe ukaca uvuga ngo umumenyereza yambwiye ko ndumumenyereza wa kane nako ndumusatirizi wa kane musatirizi afise ati kandi neza kuba ingingo yiwiwe bro iyo niye message iri clear kandi iri puissant iri clear kandi iri puissant kandi umenye ngo uno munsi nyuma y'isoka ry'umugabo witwa Xabi Alonso nubundi hari amakuru ava muri vestiaire yarevuga ko Mbappe atamusi no munyuma y'isoka rya Alonso yigeze yisanta areze ari kubona umugabo witwa Alvaro iyo rero ni kandi ikomeye yarabivuze rero inyuma match avuga ngo twari dutanguye kugira structure nziza avec Alonso ati yari hose jewe Alonso ndamufata nk'umumenyereza ngomba guhico cubahiro cabo ariko kandi avuga ati on doit regarder vers l'avant tugategura ibikurikira mugabo bigaragara ko Mbappe yatatse Alvaro Arbeloa mugabo kandi Alvaro Arbeloa nawe bigaragara ko ibi yaravyiteguriye kubera ko avuga ngo abatanejejwe n'ingingo niko nafata nibarindire le prochain trainer bivuga ngo nawe asa n'umuntu yamaze kwakira ngo sigaje izi match nyene bihere nje kwiruhukira canke nisubirire muri la Castilla mugabo ubona ko preoccupation ya mbere y'umugabo yitwa Alvaro Arbeloa nyuma yuko se zidakunza avec Avastar agomba gusiga iyo trace mko yababwiye ati equipe ya Madrid ifise academy nziza kwisi kandi tegeza kuvaho agize guta yo approve kuko wanabayiro maramplacement yabaye nubundi yasubiye kwizera abana biwe bana biwe yabizeye nubwo Mbappe nivyo ari mu basomye kunure bavuye kuri bande tuje ariko bigaragara ko Arbeloa atigeze yibagira abana yarazi ko kuba n'Avastar rimwe na rimwe bigoye ngo bigaragara ko harabaye gupansha umuntu we yabaye Vinicius cyane gusumba Mbappe nkuko bigaragara ko no kwa Xabi Alonso Mbappe yari umuntu we gusumba Vinicius Junior kuko ibyaro biravyerekana Vini wo kuri Alonso siwe Vini wa Arbeloa ariko kandi na Mbappe w'umugabo yitwa Alonso siwe Mbappe wa Arbeloa bigarutse ko avuga ati umwibuke ko twatanguye saison tumeze neza kandi turi physically epre yo gutahukana ibikombe ati mugabo mu gice cya kabiri cya saison on a tout perdu Mbappe yabivuze aravuga ati twatanguye ihiganwa mwibuke ko Mbappe yigeze kuvuga mu bakinyi babaye deseni yirukanwa y'umugabo witwa Xabi Alonso avuga ati ko mushaka kurukana umenyereza afite performance nkizi motife ngo n'umubano yabigarutse ko n'umusiri nko kwibutsa abarongozi ba Real Madrid cyangwa n'abafana bayo muri rusange ati mwibuke ko imbere ko Alonso yirukanwa twari turi preza mu bikombe byose ariko igice cya kabiri cya saison ari dutakaje ibikombe byose reka wumve amajambo yo kuntu yanabigarutse gavuze ati on a bien commencé la saison puis on a tout perdu en deuxième partie de saison c'est très dur à encaisser j'ai l'impression qu'on avait un style de jeu et une structure et puis on les a perdus twatanguye saison neza ngo mu gice cya kabiri cyazo dutakaza ibikombe byose ati nibaza ko twari tumaze kugira style de jeu cyangwa ibyo dukina bifashe ariko kandi navyo twaragize gute twarabitakaje mugabo cha wiyumvira nivyo kwa Xabi Alonso vyagaragara kumenga bimwe mu vyananije Alonso n'uburyo abastar na cyane ufatiye ku mugabo yitwa Vinicius Junior bigaragara ko uyo mubano utari mwiza ariko kandi amatiera structure nivyo ari ikintu twatangaga credit kuri Xabi Alonso twavuga ngo nivyo bariko barabikina mugabo tukabona ngo twibutse ko equipe yagize zo blanche mu mwaka w'imbere yuko Alvaro nako Xabi Alonso aza tukareba ivyo Madrid ikina wibuka ko vyarimo makenga c'était Madrid fort contre faible faible contre fort kuri Alvaro Arbeloa nako kuri Xabi Alonso nubwo vyaje kwa mupira mwiza bakawukina sindavyanza mugabo twigeze tubona Madrid prove canke ifise ambition yuko ishobora kuzika impossible equipe nkuru kuko Madrid nituyizi imbere equipe nkuru rinda gukina neza kugira itsinde mugabo structure ya Madrid est-ce qu'on a cette énergie de pouvoir souffrir imbere y'umu adversaire yitwa katurusha kuwutembereza ariko tukagira gute tukaronka intsinzi buri avec Alvaro Arbeloa we yagarutse avuga ngo avant tout vestiaire inyuma ya vestiaire rero iyo abakinyi bavyumva kumwe jewe sinzobateramo gukina umupira mwiza nko Barcelona ikina kugira ngo tutsinde izi ni structure bisaba kutangura na saison mugabo izitangura na saison naho bivana na context equipe isanze mu mwanya wo kurinda bagira gute bagwa dufata karongo umugabo yitwa Vincent Kompany ninja muri Bayern yinjiye muri Bayern bajeje kwa desi saison mbi bagize equipe bene Leverkusen yabatoye igikombe David Pokari babuze donc bari bagize zo blanche mugabo umugabo yitwa Vincent Kompany yinjira sinovuga ngo nta pressure yari buga bitandukanye no kwa Madrid Karolina yinjiye avuga ngo jewe bisaba kubanza nkahuza nabo bakinyi kandi nahuza nabo nubwo je bonyanga cyangwa nubwo no bateramwe ivyo nshaka ko bakina
Bundesliga kwitwara kuri Bayern mbavize abakinnyi beza gusumba buri equipe birashoboka. Donc yakoreye muri pressure iri bese gato y'paraporo y'umuntu yinjiye kwa Madrid abateramwe iyo ADN yo kumva ngo umupira tegeza kuwererekanya amahirwe bagiye batandukanye ariko kandi amiza ku bakinnyi yasanze araba cadre ba equipe mugabo batakaje urwego cyangwa abona ko yiteranije nabo vyogera gute byo mukorako we iramize alafa ku bintu bibiri structure je nshaka kubanshaka ivyo mukina mugabo kandi ivyo mukina nshaka ko mubikina ariko namo mugira gute mutuje mentalma mugeza Alonso bigaragara ko yaje ashaka kuba structure mugabo bigaragara ko iyo structure hari bamwe bizogaragara ko bibagora gutahura nibyo abagora gutahura ntiyagaragara nk'umuntu ari pre kubashushuta kubereka ngo nasanze muri abastar ariko tuvyumve kuko nk'uno munsi umugabo yitwa Vincent Company iyo dashika ko bana avuga ngo ndazi ko ivyo nkeneye mu mugabo yitwa Manuel Neuer bitagishoka ko nabironka mugabo kuri umustar wa equipe ko bigaragara ko projet yo kugura ni munyegori bigoye we witeranya n'umugabo yitwa Manuel Neuer ushakike mbwiye ati ivyo nshaka kukina niki shaka kuba for baropie kuko umupira wacu hera inyuma hamukaye muterama nkuko kuntu na Alvaro na Xabi Alonso murabe Xabi Alonso acinjira umugabo yitwa Thibaut Courtois nimba ari kintu yoba yarigiye kuri Xabi Alonso no gukina umupira n'ikirega hariyo nivo abona ngo ikiraduga basigaye batanga umupira inyuma ukabona ngo yama dégagement chaque fois iya dégage atakaza umupira ariko arahera mu mugabo yitwa Thibaut Courtois mugabo niki gituma wewe winji uzi ko Vinicius uzomutuma kwiruka mu kibuga uzomutuma gukina collectivement utabanza kumwereka ngo hari profile nsanzwe ufise mugabo ivyo nifuza ko dukina rero tuzogukorera ko wowe nk'umukinyi anyaruka afise iyo sufra ashobora kudefanda akataka ashobora gucenga niki umwereke ngo wewe uzoba ibuye ryishimikiro rya projet yanje bivaye na karite ufise ariko ivyo ndagukeneye ko ni ubanza umuhiye respect yiwe ngo winje uvuga ngo utiruka mu kibuga iwanje azoja kuri bande touche uriteranije rero nico kibazo mbona nubwo yarazanye iyo structure umugabo yitwa Xabi Alonso yo gukina umupira yategerezwa kwisanga ari expose risque kuko hari dutego tateguye muri equipe yande ya Real Madrid rero ibi nimba Mbappe bivuga uko irarezo ku ruhande rumwe ariko ku rundi ruhande je do mapare na parezo kuko nawe bigaragara ko niyo Alvaro Arbeloa yinjira mubwira ngo avantage to respect mu star ariko ivyo nifuza navyo ko dukina ndagukere muri style tandukanye niyo warimo nko kuri Xabi Alonso byari gukunda bigaragara ko umwe wese yinjiye afise abiwe na prefet bien ni kuri Xabi Alonso rimwe na rimwe mu ntango z'imikinire cyangwa se z'imenyereze yiwe hari ikintu twavuga ko ikintu bitwa vestiaire kuko yasanze equipe gisigaye mu bikombe byose kandi ugereje kuraba kuri we hariho zimwe mu nkino arona wese nubone ko tubishira ku bubi bwa Pep Guardiola kuko mu kintu cyashatse gushiramo propriete mu mimenyereze we cyangwa muri saison yiwe muri Madrid hari uburyo asezera equipe ya Man City abona ngo sindi umufavori ntabwo mfise abakinyi banje mantarama neza n'abandi bari mu mvune muga agasezera Man City tukavuga ngo kubona Vinicius mwiza bisona ko kubona icyo no kwita vestiaire nziza ariko no munsi buhoro uko imisi uko inkino zagiye kuba zegera imbere twagiye kubona ngo wowe uri Arbeloa warekipe Vinicius mwiza muga mantara mutakaza Mbappe